ubwa mbere na mbere tubanze tubwire abari kutwumva bose, abo bavyeyi bacu bari hano, bene wacu, bashiki wacu, abana bacu, abo bose bari barubakiye kazoza ku bikorwa vyabo hano byo kugira ngo bitunganirize kazoza. Banyabutanyerera turabashimira cyane ukungene mwari mwakiriye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cyuko twese turi hamwe ibintu bishoboka twoshobora kubitunganya bigatungana neza. Murafata iya mbere, murishira hamwe, abandi baruyikorera utwabo, ariko sekibi yaraye ikoze ivyayo. Ariko rero ntimwihebure kuko abanyabutanyerera murafise umutima ukomeye. Natwe tuje kubabwira tuti turabateye intege, turabafashe mu mugongo, turi kumwe muri kano kababaro, turagafatanije. Je maze kuvyumva nari mu bikorwa mugabo nabonye ko nubwo no munsi wari umunsi atari ukubagendera, ariko murako ari ngomba ko noshika hano kugira ngo nirabire ubwanje nukuri birateye ubwoba. Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mukabaro murimwo, kandi nkuko nabisengeye Imana iratubona. Imana niyo yaduhaye isi ngo tuyitunganye, namwe mwari mwafashe iya mbere kugira ngo muyitunganye, kandi muyitunganye neza mu ntumbero y'akazoza k'igihugu. Mu 2040 igihugu kigaba kikigaburira, mu 2060 igihugu giteye imbere. Mwebwe rero mwaravyumvise. Ariko rero mwana w'umuntu ariyumvira agapanga, ariko Imana nayo nishira mu ngiro. Hari igihe kumbure ibintu tubikora ntitubikore neza, twe twibaza ko ibintu byaye ko bitungana neza, ariko ugasanga ari nk'agakosa twakoze. Kuko aha turabivuga kenshi, wewe uri kuratera imbere, bene wacu bavuka ntara, uri kuratera imbere, Imana ikagufasha. Hari igihe twibagira ko Imana atakikorera ubusa. Imana ntakikorera ubusa. Kumbure turibagiye ko hari ikiguzi dutezwa gutanga. Iyi Imana ukugiriye neza, ikiguzi cya mbere ni ugushima. Ikiguzi cya kabiri ni ukugirira neza abo bose bakugiriye nabi. Ikiguzi cya gatatu ni ugutanga imbabazi n'ikigongwe. Hari igihe rero twebwe iyo tubona ibintu bigenda neza, ibyo byose tubyibagira. Wowe ugacubona yuko uri gutera imbere kubera ingufu zawe, muga ntumenye ko ari ya Mana iri kwirafasha. Tuze twibuka Imana rero, twibuka Imana tuyishimira. Aha rero ivyo nibitubera isomo, kumenya gutanga ikiguzi. Ikiguzi naco kiza mu buryo bwinshi. Hariho twebwe igihe dukora ibintu tuzi ko turiko turakora neza, mugabo tutazi neza ko hariho ivyo tutatunganije neza. Aba batuyoboye muri leta mu ntwaro bakatubwira, ariko ugasanga twebwe ntitwumva.
bakatugira inama, twebwe ntituje dukurikiza inama batugira. Aha nagira ndabasabe, ndababwire, ikosa rimwe mu makosa amwe twakoze hano. Aha murabona ko ibintu vyari hano ari ibintu vy'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu, mugani wa wundi ati, aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwaribagiye ikintu cyitwa assurance. Ico ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Ariko kuba atagiye muri assurance, iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni ikiguzi. Guhera ubu mubifate ko akarorero. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize, tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza, ntimuze mwibagire assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cacu bavuka ntara ya Butanyerera. Hari ikindi kintu mwibagiye. Murazi ko raba nka hano ukuntu hameze, raba ukuntu mungana muhakorera, ukuntu mungana. Aha mwaribagiye ikindi kintu cyo gukingira ivy'Imana yaduhaye, ivy'Imana yadufashijemwo, gukingira imitahe yacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara bavuka ntara muri hano, mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Jewe bambwiye hano ingene vyatanguye, ariko kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye, Imana yaraduhaye ikadufasha, ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Ishira hamwe, twese hamwe birashoboka. Abantu tukaja hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe, mwishira hamwe akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi, kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza mwebwe muguze kizimyamwoto hano, mwoshobora kuza muzikodesha mu zindi ntara, kuko aha muri benshi cyane. Ico kintu mwaracibagiye bavuka ntara. Iryo ni kosa twakoze. Iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana, mukoreramwe mungana, muri benshi cyane, mbega hoho nk'ubu ingwara yoramukibadutsemwo, sinabibifurije, ariko nk'ubu ingwara z'umucafu zobadukamwo, mwobigenza gute? Ndabasavye naco ntikibigiye mu byo mwibagira. Ikintu cyitwa
vya bikamyo, amakamyo siterne amwe aza atora imicafu yo mu matwalete mu mawese, aha kugira ngo mwikingire ubucafu, mukinge ibara ritaragwa, muri benshi cyane, kugira ngo murangwe n'isuku. Ahantu hari abantu benshi isuku rirakenerwa cyane, kuko umunsi umwe n'umuntu umwe yoza hano yobanduza, kuko namwe nta muntu mupima ngo mupimishe. Mbega nk'uwo kwinjira hano agwaye Ebola vyogenda gute? Vyogenda gute? Mbega muri isoko vyogenda gute? Nahone mwokwita ku mwikomo, ariko turabibukije. Naho nyene muraraba nk'amakamyo nk'abiri basi, abiri yo gupakurura imicafu, muze muyakodeshe na hariya, mutiza hariya mu ntara mu makomine. Iyo umuyaga uje igihuhusi kirahuhuta, ariko mugani wa wawundi ati urubingo, iyo umuyaga uje urubingo rurahengama impande zose kubera umuyaga, ariko rukongera rukavyuka. Turabifurije namwe ko muvyuka nk'abagabo bujunjana umutima, abagabo badatinya. Uru n'urugamba murimwo, abagabo badatinya urukambye, murugwane kandi muzorutsinda. Na cyane cyane muje hamwe, mukorere hamwe. Aha muri birahimbaye, mugabo namwe mukora amakosa makeyi, twabivuze. Aha rero sinokwirwa mvuga vyinshi, si umunsi w'amashahuri, ariko ni umunsi twatuye kugira ngo twifatanye namwe mu izina ry'inama nshingamateka y'u Burundi. Turabafashe mu mugongo, turifatanije namwe, kandi turazi ko Imana iri kuratwumviriza. Imana yo rugira vyose izofashe umwe muri mwebwe kugira ngo yongere yoroherwe.